ntugende guma ngaho. Wirabira iyi vlog ni special vlog. Sister yagize graduation. Just ndasuhujije nico gituma ndayitanguye uku. Rero ni wirire utuntu twose uri kurire hanyuma wirabira aka video aka vlog aka special vlog to my sister. Ndamwibutsa tena congratulations. Let's go. Congratulations. Imana kuja imbere muri vyose. Ndabana mukije namwe aho muri hose. Imana ibaje imbere. Burya ndibagiye kuguha akantu kawe mugani uzonyibuce aho uraza gusanga iyi video isohoce ndarakaguhaye. Ego ntiwibagire kugira subscribe, like, comment. Akazina abanyitwa Imbere Diodone. Uzogaruke tena kubera bishasha vya mabiri ngaha kandi handi uzosubira kuyivana ibimeze uku ibitandukanye ivyo utarabona atari ngaha kwicana. Subscribe iyi video uze kugira like kubera burya n'urugendo rurerure guhera mu wa mbere gushika mu 12 na kabiri haraba shika mu 13 usanga ari ibintu bigoye uvyuka mu gitondo utagomba kugenda urumva kugira uhashike ni vyiza cyane ni ngwano baragwanye ni bake bayicinda mugani wewe warayicinze sister warayicinze mwese mwayicinze abantu bo bahejeje mu 2024 rero ntatinze ntariko ndateba hinge mwirabira kano ka vlog ego. You ready to see Anna? Yeah. I mean, Anna? Yeah, Anna's here. Aho hariya urabona hariya kubera bagomba ko tugenda hajya hafi hariya baruza gusanga bahagize. Wati ISHIMO SOKO uzobandanye kolezi uzotera uza imbere nivyo ndakwipfurize.
womuherekeza nk'uko atanguye urundi rugendo rushasha rwo gutangurangira kaminuza nuko college agiye muri college wamubwira ngo iki namubwira ubandanye na college. kubera bitwara umwanya muremure. Subira! Ana! Subira! Subira! Giruku! Ogeze ibyo umuntu ariko aramubwira yigire ibyiwe. That's Deborah. That's good. See right here? Yeah. Oh my God. As in the academic arena, members of this class have enjoyed their participation in Jefferson's numerous co-curricular activities. Students learn valuable lessons and enjoy lasting memories on these Some examples of the 2020 Award Academic Decathlon team won the state championship for the 24th consecutive with the national competition in Pittsburgh, Pennsylvania, placing fourth in the large school division of the national competition. I want to say congratulations. I love you so much. And you acting, bro. no, I really want to say congratulations. I love you so much. You know how we are. You're like my bestie for real. You're my for lifer. I love you. I love you. Love you. Baratora amadiplome hama yabuze icyo amubwira
Hold on. You're like pointing a camera at me. I can't just. Okay. Congratulations. You did that. You went through the hard work and you finished and you did that. You look beautiful and we love you. We love you. Come, come, come. Yeah. Let me see. Let's go! Oh, there she is. Patty Zorita Gonzalez. Lina imbere. Wenga muza kumuona gute. Hey, how you doing? Where's your mom? Over there. Damn, y'all need to.
Ukuri. Let me see. Is that recording or something? What are you doing? It's recording. It's okay, right? Yeah. Yeah. So these are the graduates. Yeah. How you guys feel? How you guys feel? good. You guys ready for the big journey? What do you mean? College, university? Oh, yeah. Yeah, we're ready. I don't seem like you're ready. Yeah, I'm ready. You ready? Yeah. Okay. What is one thing you guys can't wait to, like, I don't know, find out? By now in college? Yeah. I'm just ready to start my real estate. Okay. You know? Oh, real estate. Yeah. That's good. Big plans. Surgical technician. Okay, that's good. Yeah. I wish you guys luck, and Isn't it supposed to be don't forget to do your work, homework, you know? Yes. Because you guys, it's going to be on your own, you know? Yeah. When it comes to it, they're not going to tell you guys to study, so best you start studying now, because you already got the books out there, right? Yeah. Wewe washoboye gushika kwaka ka video ka nyuma ka wakoze kuraba video yose ndagushimira, thank you, and come back, karibu tena, visa bizokoma biri ngaha, tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.
kuza turisiga amavuta